ubu hariho aburazi ko hariho abatinya ngo kuja mu karuhuko za bukuru ngo mpaka ngo nze ndinze mpfa ngo nkorera leta none wewe wamaze kuvyibonera ngo tubwira iki kugira ngo twumve ingene wikorera ivyiwe ashobora kuronka ubuzima nawe akagira ubuzima bwifashe mu ncamake nyakubahwa birategurwa si by'umuntu agira ku munsi umwe gusa jewe nahejeje amashuri y'ubuenjeniyeri electromecanicien muri 74 mu Bubiligi hanyuma ndataha ntaguye gukora ndabona ko ivyo bintu by'amatekinike bitarakomera cyane hanyuma mu gihe rero naza ndakora naza ndimvira kugura gatongo ko nari nabonye yuko afete mu burimyi n'ubworozi harimo ibintu byinshi cyane harimo ibintu byinshi kubera ko biratunga amagara kandi urashobora kwisanzura mu byo ukora hanyuma rero nkukurutse 92 naciye nja mu bintu bya informatique ndi pionnier de l'informatique au Burundi hanyuma rero navyo nyene ugasanga haraho bigusazana ukacubireka njanja internet nayo nyene nije natanguye kwishinga mu Burundi aho hari muri 96 naraniganye banyima uruhusha naruronse ku Gihamana hanyuma rero ndateba ndabironka ibyo birakora gushika n'uno munsi ariko kandi kubera ko mu burimyi n'ubworozi ndahabonamo kazoza namye ari ibintu nkunda cyane aha kuri uyu musozi siho hambere aho natanguriye cyane nimbo ahantu hitwa mu Kirekura niho mfise itongo rinini ry'ibikazi dore urumva rero nagiye ndaraba mu bintu by'uburimyi n'ubworozi nkuko nabikubwiye harimo ibintu byinshi cyane ino naho ruguru nkaba nzi akanovera kaho niko kwiyumvira rero igitego c'amavuka igitego c'amavuka naco nyene naratanguye ndatera nka nkeyi kugira ndabe ko zizohaba mbona zirahaba ndasubira ndongereza mbona zirahaba ubu rero naciye ngira nti okay reka ko zihaba ndazitere ku bwinshi no kuvuga rero jewe ico nkora ndikorera pepiniere jewe nyene nkaja kurondera amagrefo hanyuma nkazotera ivyo mvanye muri iyo pepiniere yanje ku mwaka rero haraho ntera 300 haraho ntera 500 nitongo siri ryonyene hariho nirindi ndiko ndagerageza aho rero ico ngisigaje kuronga namazi ariko nayo nzoyarondera kuko naya nagiye kuyarondera hari ruguru mu misozi ndayashikana aya mazi uvomeza ngaha wayakuye mu misozi niye nagiye kwizana gushika ngaha ni nk'ibirometero bingaha ibirometero 2 bibiri se bike ku mazi amatuyo y'ibirometero 2 kuringaniza isoko ariko rero ico no babwiranya ko baba probleme si kukabuta si cakabiri samatwi aho yabika rostock reservoir irazimvye cyane mu masase nkandi million urumva kugira ngo ayo mahera umunyagihugu yaronke si ibintu byoroshe ntivyoroshe nyene ugenda bukebe kutangura kuri tukazura do sesa none ubu ndafise stock ya sase reservoir ya sase nkandi metre cube zose nkeye none nk'ubu uravye wewe wibereye ubu uriko ukora twawe warakoreye igihugu urashobora kuvuga uti je ndifise naho abarundi batihaye none wovuga uti je ndi nk'abakene batonze ubwa wotota urifise ibyo narabirahiye nyakubahwa umukene urumva umukene birakengereza ubukene burakengereza rero je nivira yuko sinovuga ko nifise
kandi jewe mfise imyaka irenga 80 ariko ibyo nkora si ivy'iwanje ndakora gusa wewe no kugira ngo abana bazovuka bashikire ku mushinge wabashingiye erega ni nkuko ngaho uri kugira umushinge w'urundi rwaruka mugari habandi nk'ubu tuko turavuga tuti twishaka yuko mu Burundi mu 2040 tuzoba twese twifisa hari bacavanga ivyo sigwanje ngo ntavyo nzorya agaca umenga arabihevye oya iske urumva bwa mbere ubuzima nta numwe ari metre yabo donke mfise imyaka irenga 80 mugabo ndashobora gushitsana 90 urumva ntawe abantu rero hariho uzi ngo ngufise imyaka 20 ngo niho uzoramba ubuzima nta numwe abugaba ejo naho Imana nico gituma igikuru no kugenda ukoze ari gukora ku munsi uti ngende ntanze raporo nkubo ku munsi ukavuga uti uno munsi ntakoze ejo nkazitaba sinzoronka ico mvuga kuko ejo sinakoze urumva rero no gukora ku munsi mugabira nezere kubona nkabo nk'umutama nka wewe aguma ari washiruka ubute mbere kurusha n'abakibasha ibi na karero keza cyane no abantu yego no ngaha abatwanyi bo ngaha iyo ofisiyo pepiniere aho ndabahamagara nkabaha kugira baje gutera mugabo igitego cyavuka kiniki igitego kigoye cyane kuko utagishizemwo inguvu urayo mase urayo mazi ntigishobora kurondoka uko cifuza donc rero kubene igihugu nibyo biragora nabo yago no gushirika ubute gusa none amazi yo gufyata amatafari yo ntibayavoma ubona nigwa kuvoma indobo yo kushira bwifoka ku munsi kandi bitwara amezi 3 ni muci gusa ahandi amazi aca yizana mugabo nk'ubu unamaze kubona aba bose aba n'abakozi bawe abambona bose abakozi aba bariko barakora n'abakozi banje abandi ba permanent ubona na masarupete mwebwe rero imisi yose muriko murakora mumenye ko mwaje kwiga murongerandira n'umutahe mwame mubizi amahera bahaye kirazira ko muja kuyarisha ibintu mwonona namahera y'umutahe nk'ubu umwe wese azovuga ati kurya mutama narahakuye ikibuguru c'ingurube none he mfise ingurube 10 kubera harya ari inkwavu ari impene gushika uzosanga bashitse kunka kujya kwiwe nyene erega byose biraronderwa bitangura bukebuke muze we mubizi ntimuhave bavuga ngo urumva ngo nugutora mumira mwoba muri abacangero umucangero nawe ntatunga mumenye ko gabo ariko muharondera umutahe ntihagire umuntu n'umwe tuzosanga akenye kandi yarakoze kuba umutaha yaramwigiyeko biza cyane uturabahanura tugenda namwe mukora akantu muhiri wanyu ko twese turakoresha abakozi tuzaturabwira uti amahera ukuye hagende yakoresha akantu ukamubwira uti none nanje ndayarya ko ushaka ayo kuyi wanje ucuyarya nanje ndayarya bari kuyaronka bazora no kugere turonka ivyintu none urakoze cyane mutama turagukeje ariko bagomba uje kuraba ibirayi ngena bimeze hariya uri kuvomera ibirayi yego yego tura Yanje uko